ce dicton français qui dit que un homme intelligent apprend par les erreurs des autres, mais un homme imbécile apprend par ses propres erreurs. Rero umuntu azi ubwenge mu Kirundi yigira kubigoye, kubyagoye, kubyananiye abandi. Mugabo umuntu w'ikijuju nawe yigira kubyamugoye wenyine, urindira ko banza kugira ingorane kugira wige. Rero burya hari byinshi nagiye ndigira ku bandi, ngiye kubanariza amashuri yanje mu gihugu ca Misiri muri Egypte. None naravye igihugu kiri mu bugaragwa, nkaraba igisagara nabamwo carimwo abanyagihugu basumba ababa mu gihugu cacu c'u Burundi. Mugabo bose mu gihugu c'ubugaragwa ugasanga barafise ibyo bafungura. Ntangura kwibaza none igihugu cacu kigwamwo imvura amezi 10 ku 12 twoteye imbere gute? Niho rero burya naca ntangura kwiyumvira umugambi wo kurima no korora. Bakunzi bimbonesha kure yacu ayo yanyu Kumbizi TV, isoko y'inkuru zijanye no kwishingira akazi. Nkuko mubibona rero twamaze kwishikira ku kivi, niteka ridasanzwe aho twagendeye umworozi wa kijambere. Navuga umworozi wa kijambere mbere n'igitangaje ni wa muganga, umuganga w'umuhinga wa wundi aho ravura abene igihugu kwa gusa, akaduga mu ntara mu makomine atandukanye agize igihugu cy'u Burundi avura, byumviriza abafise ibibazo bijanye n'indwara z'umutima. No hava mvuga byinshi, je sindi muhinga wabyo, kumbure ngirangaza kuronka kanya kutuganirira. Mugabo niteka idasanzwe amande yo kuvura izo ndwara, ubuhinga yize. Uno munsi turi muri quartier ya Muramvya ahari karakorera ubworozi, agiye kutuvura inzara nayo. Reka rero tumusabe yegere hano kugira ngo tube turaganira gatoya, tubwire mbega buno bworozi yabutanguye ryari, afise intumbero yihe. Nyakubahwa muganga, mwahora muri ko muravura indwara z'umutima mu muhinga, mwarize amashuri atandukanye. Uno munsi naho turabona ngira ngo mugiye kuzoza muratuvura n'inzara. Turabaramukije. Ndabaramukije, murakoze cyane. Yego. Je tubasanze hano, mbega aha nibiki muhakorera iki? Rego bwa mbere nanguye kwidondora ku batanzi. Jewe nitwa muganga Manuel Nizigiyimana, nkaba mu byo sanzwe nkora akazi kanje ka misi yose. Ndi umuganga avura indwara z'umutima, nkaba kandi sanze nkora muri kaminuza y'u Burundi nk'umwigisha, nkongera nkavura mu bitaro Rwakarete. Rero nkuko mwabivuze, iruhande y'ivyo narimviriye yuko nanje nogira ico nterereye mu iterambere ry'igihugu, na cyane cyane yuko amagara meza bashingiye ku kuntu abantu babayeho. Nico gituma nanje navuze nti mu byo ntegerezwa gukora iruhande y'ibikorwa byanje bya misi yose, no kugira igikorwa cy'ukorora no kurima, kumbure nanje nofasha kugira ngo ya magara meza y'abanyagihugu, y'abene gihugu turondera dushobore kuyashikako mu kugwiza umwimbo. Rero mwabibonye jewe sanzwe norora igitungwa c'ingurube n'inka, nkaba nongera nkarima. Yego, murakoze cyane, tuyagiye itabike. Mbega ubu bworozi butubwira ukuntu wabutanguye, aho bugeze n'intumbero mufise? Ubworozi nabutanguye haraciye imyaka 3. Natanguye ngenda buke si bintu vango, natanguye hirya yeca. Natanguye ntangurira ku ngurube nkeya, zigenda zirabyarana. Burya n'ubworozi bumaze imyaka ishika 3. Rero aho ngeze uno munsi, gushika kuri uno munsi ndafise ingurube zishika 45 n'inka zishika 7. Ubu rero mwihangiro ryanje aho nipfuza ko noshika kandi vuba, nifuza yuko noshika
nko ku ngurube zishika nk'ijana zivyara ku buryo nanje noza ndabyaza mpereza bene gihugu mpereza n'abandi baja korora hama binkundiye ndifuza kunoshika ku nka za kijambere zishika nka 25. Ni igikorwa ciza cyane hampande y'ibyo musanzwe mufasha bene gihugu nabivuze yuko mwagize isekeza yo gutembera ahatari hake mu gihugu muvura kandi muvura bene gihugu kwa gusa uno munsi naho muriko muragwiza umwimbo mbega ivyo bikorwa byose biraborohera ikintu cyose no kugira ihangiro kandi ikintu cyose burya no kuba organize integura ukabitegura sigenda byikorera genda ndafise abasanzwe babimfasha abakozi bagumaho ku munsi bahembwa ku kwezi ndafise kandi n'abandi shobora gukoresha ku munsi bakagenda bahembwe rero sikuvuga ngo ntibinyorohera biranyorera cyane kuko burya kenshi ugomba gukora ikintu uratuma nico cyana bintu ahubwo mbere ndabitangura kuko niyumviriye nti kumbe no bikora ntihobura imiryango ishobora kubaho kubera ndiko ndabikora rero sivyo nkora jeje nyene nkuko mwabyiboneje ndafise abakozi babikora ico nkora no kubakurikirana ndafise n'abakurikirana hakira n'abaganga bizi byo kuvura ibyo bitungwa je nizo byo kuvura abantu mugabo ndafise n'umuganga asanzwe abikurikirana ku munsi iyo bigwaye urumva rero biranyohera kuko ndatuma yego mugabo turashaka kumenya neza urabona mwebwe musanzwe uko twibaza muri abantu mufise akazi novuga kiza kakandi ko kwakira abantu ahantu mukorera heza mugabo mwiko murinjiya no mu bworozi uwo mutima wo kwinjira mu bworozi neza uva kuki umutima wo kwinjira mu bworozi neza ico wavuye ko si ciyumviro novuga ngo ni ciyumviro cavutse ejo ni ibintu bimazemwo imyaka myinshi kuva jewe ngiye kubanariza amashuri yanje mu gihugu ca Misiri muri Egypte niho naravye igihugu kirimo ubugaragwa nkaraba igisagara nabamwo carimwo abanyagihugu basumba ababa mu gihugu cacu c'u Burundi mugabo bose mu gihugu c'ubugaragwa ugasanga barafise ibyo bafungura ntangura kwibaza none igihugu cacu kigwamwo imvura amezi 10 ku 12 twoteye imbere gute niho rero burya nace ntangura kwimvira umugambi wo kurima no korora byatanguye kuvyumvira haciye nk'imyaka 8 byose ndavyandika ubu rero ndiko ngenda nkora buke kugira ngo ihangiro nihaye ndabiko norishikako yego mwavuze ko mufise ihangiro mwihaye murafise korora zino ngurube nkuko twabyiboneye mwafise kuzokorora inka mbega muraba urugezo mugeze ko muvuga muti inyuma y'imyaka nk'itanu dufate yuko Dr. Emmanuel azoba afise iyororero rimeze gute nk'inyuma y'imyaka 5 mbese nifuza ko imyaka 5 yoshika nifuza ahubwo nk'inyuma nk'imyaka 2 ko nafise iyororero ry'akarorero mbere nifuza yuko no afise nk'uruhongore rushobora korora nk'ingurube nk'amajana 5 ku buryo nshobora kugira icyo nterereye mu mibereho y'abene igihugu mujanye n'ingene bafungura kubera iki kwege tutobishobora no hanze ibyo byose tutashobora kubikora tukashira hamwe abantu hama tukabegeraniriza hamwe ku buryo tunabishora tukabishora hanze mu myaka 2 uzoba uworoye nk'ingurube nk'amajana 5 byo byaciye mu nzira yihe hari urishoboye cyangwa uzokorana n'abandi sinovuga ngo ndishoboye kuko nk'ubu ari amashira hamwe nk'ubu uye vuba muzobibona hari ijambo tugomba kugira ryo gukora ibifungurwa by'ibitungwa harimo ingurube inka n'inkoko hamwe byokunda nk'uko umugambi twawuteguye mwobibona si ibintu ngomba gukora jenyene ni ibintu ngomba ko nokorera mu mashira hamwe mu masosiyete ndetse n'abandi bose babona bafite icyo boterera mu mugambi nk'uyu barahawe ikaze kugira ngo dushire ingufu hamwe
ku buryo tuvuga tuti natwe imbere yuko ryambono kazoza 2040 2060 ishikira tuzaba dufite icyo twirata tuvuga tuti iruhande y'ibikorwa twahora dukora bya misi yose nako turafite icyo twakoze turafite icyo twaterereye muri iryo terambere. Yego reka rero tugaruke ku buhinga nyezi nabwo korora turumva ko muvisemwo ubunaribonye mumaze imyaka 3 muri ko murakora bamwe barakora bagakwama bakaje babiheba mugabo uko tubona mwebwe uko muri ko murabikora buryo umuntu afise experience y'imyaka ishika 3 mu gikorwa biba biboneka ko ariko arabandanya muri no mugambi ni giki cyaboroheye ni giki cyabagoye. Nta gikobona kimwe coroha burya ikintu cyose ufise intumbero uragishikira kandi mu bintu byose uri kurakora bisaba kwihangana. Urashika ahantu ukavuga uti ngomba gukora ibi mugabo ukazubona nk'ubu uye inka yawe irapfuye cyangwa bazubwira ati hamaze gupfa ingurube zibiri ati burya bya biterwa batera byumye amazi yabutse. Ibyo byose bigusaba iki? Bigusaba kwihangana. Niba umukozi no munsi wamutumye akakugabira ntucushavura ngo uvuga uti mbenda kwirukanye ahubwo mwegire muganire urabikibaza afise. Burya ibyangoye muri iyo minsi muri iyo myaka nuko tugorane duto muza murahura natwo hama ibyatworoheye nukuronka abo tubikorana abakozi bameze neza. Ndashimira umubyeyi wanje kuko nawe naramfasha kubikurikirana nkashimira abandi bose turi kumwe muri iki gikorwa kuzidukorana kuko babitaye ntabyo noshobora rero byo biri mu binezera mu bimpimbara. Yego nuvuga yuko ikintu cyose gira intumbero hama uzurigira ku ma experience y'abandi. Il y a ce dicton français qui dit que un homme intelligent apprend par les erreurs des autres, mais un homme imbécile apprend par ses propres erreurs. Rero umuntu azi ubwenge mu Kirundi yigira kubigoye kubyagoye kubyananiye abandi mugabo umuntu w'ikijuju nawe yigira kubyamugoye wenyine urindira ko banza kugira ingorane kugira wige. Rero burya hari byinshi nagiye ndigira ku bandi hari byinshi naje nagiye ndigirako ngatangura kwibasha bwabo naje nabaye ikijuju kwe ubu nize kubera ibintu binaniye. Rero mu bintu byose gira intumbero hama ibisigaye iyo ntumbero no bayishikako ngifaza bavuga bati la fin justifie le moyen. Yego cyane aho geze utangura kuvuga ati iyo yaciye hose twebwe icyo tubona nuko yarashitse. Yego twagira tugusabe rero mu mbere yo kurangiza utera kamo abandi izindi ncabwenge kuko ntitwo kuyenda na gato muri bamwe mu ncabwenge igihugu gifise cyanarungitse no kwiga mu mahanga kugira ngo baze gusahiriza igihugu cabo. Murumva ko hampande y'ibyo mwize byo gutabara abantu mubavura mwana kuyeho n'ikigwa cyo kuza guteza imbere igihugu. Twashaka rero mutezere akamo izindi ncabwenge kugira nazo zigiye icyo zizokora mu minsi iri imbere abatarabikora turaza abatari bake muri kino gihugu cyacu bariko baravira hasi ikibazo cyo kugira umwete kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Akamo nagomba gutera abarundi bose sincabwenge gusa abarundi bose kubera burya keshi tabangu ncabwenge no kuvuga ncabwenge n'uwo muntu wese azubwenge ashobora kwibesha abaciye ubwenge. Rero cyo gitwara mvuga nti ku barundi bose abarundi twese vyonjohera iyo batwogiye hamwe tugakorera hamwe kubera jewe nk'ivyiyumvira niyumvira gushira abantu hamwe nkiyumvira nti no kwiranya gute nk'imiryango ishika nk'ijana kugira imiryango ijana ishobora kurimira hamwe ishobora kororera hamwe ku buryo umuntu asanga afise ibintu byinshi mugabo atarusha mugabo biragoye kuronka abantu bari honete mwokorana. Icyo ntera kama abarundi bose nuko mu byo bariko barakora byo bimvira gukora boba honete. Umwe wese avuga ati je byo ndiko ndakora nshaka kuba honete kugira ngo ibintu bize bigende neza. Hamwe wese avuga ati none muri uwo muganda
muri rihangira igihugu gicihaye je noterera iki iruhande yakajya kazi kanje ka misi yose kazi ka misi yose umuntu atonda ko mu gatondo saa sita ku mugoroba iruhande yako umwe wese ashobora kwiyumvira ati je nokora iki kuko urumva twe twakuriye mu miryango itakize cyane y'abarimye n'aborozi mugabo baje kudutunga baraturira amashuri ico byatwigishije nuko muri ivyo bikorwa bakora byo kurima no korora bashoboye kudutunga tukabaho neza natwe dusanzwe dukorera leta tutafise akazi none byo tunanira gute kwiruhande yako kazi dufise dushaka gukoresha bwa bwenge hama tugatanga n'ubuzi kugira ngo bya bikorwa byo kurima no korora natwe tubikore iruhande yako kazi dukora gutyo bizotuma twese tubikoze tuzusanga umwimbu wabaye mwinshi ibi byo kujya ibiciro byagabanutse ku isoko yego cyo dusanga nayo amahera leta duhemba yakwiye murakoze cyane murakoze namwe murakoze cyane bakunzi bacu nibaze ko mwize kugira ngo namwe mugire icyo mukora tuzobibona birashobora gufata umwanya muremure canke mugufi mugabo gikuru nuko mubona ko twese yaba umuto yaba umukuru tuviriye hamwe tuviriye hasi rimwe ikibazo cy'ubukene tuzokigira akaraho murakoze rero yari Kombizi TV na Jabusco Ingabire.